Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi. Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wururutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Kaze muri kiganiro kidasanzwe, kiganiro ivyo Yesu akora mutegurirwa mugashikirizwa n'ishengero rya Hope Church mu Caramagahahe. Kuri mikro muri kumwe na Pastor Jackson NKESHIMANA. Ivyo tugomba kubashikiriza uno munsi tuza guhera kubaha intahe maze tubabwire n'urutonde rw'ishengero, turaza kuno kubaganiriza ibidasanzwe bijanye n'ivyo tuko turasengera muri no misi, tuko turasenga dusengera kubijanye no guhagarika impfu zimonogoza kenshi mu mpera z'umwaka. Turaza kuba rero intahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu shingo rya Hope Church. Yesu ariko akorera abantu benshi ibintu byinshi cyane, kandi benshi bariko batabarwa. Turiko turabona abantu bafise ingwara zinaziriya batarwagwa, Yesu abagirira neza. Si twe tubikora, ariko ni Yesu abikora muri twebwe. Rero turagwaye kaze kugira ngo nawe Yesu aza kugire neza ku munsi wejo, nawe uzoze utabarwe. Twama twinjira amiga 3, amiga ya mbere injira igihe cy'isaha 2, amiga ya kabiri akinjira isaha 4:45, amiga ya gatatu akinjira isaha 10 zuzuye neza. Ndasubiramo, amiga ya mbere ni isaha 2, amiga ya kabiri isaha 4:45, amiga ya gatatu ni isaha 10 zuzuye neza. Turagwaye kaze rero kugira ngo uzoze nawe ku munsi wejo utabarwe. Muraza kumva zimwe mu ntahe, sintahe zose z'ivyo Yesu yakoze muri Hope Church. Oya, Yesu ariko akora ibintu byinshi cyane, ariko ndagwaye kaze kugira ngo nawe uze wiyumvire canke uze nawe ugirirwe neza mu bandi, urafise amaraso atukura nk'ayabandi. Uko batabarwa nawe niko utabarwa. Nawe ndagwaye kaze kugira ngo nawe utabarwe, kugira ngo nawe ugirirwe neza. Abantu rero barisamarako ugasanga avuga ngo urumva ngo ni kure, ngo byaduze byamanutse, ariko kandi ariko atanga amahera kwa muganga, akanirwa kuriha itike imushikana aza gutabarwa n'Imana yamuremye. Urazi ko Imana ikuzi wewe wese, niwe yakuremye, niwe azi imitsi ingene yayikoze, niwe azi inyama zawe ingene yazikoze, umushishito ibi nabiriya, niwe azi ingene yabikoze. Uzoze rero ku munsi wejo tugusengere. Turiko turasengera abantu bose, kandi twiga n'ijambo rijanye no guhagarika impfu zimonogoje mu mpera z'umwaka. Impfu ziri monogoza cyane mu mpera z'umwaka, ugasanga abantu bako barapfa ovyo gusa, kuzubona abantu bapfa gose cyane gose, bariko barapfa gose mu mpera z'umwaka. Ariko wowe nawe Yesu aza gutabare kabisa, ntuzobe muri abo bazopfa mu mpera z'umwaka, abawe ntibazobe muri abo bazopfa mu mpera z'umwaka. Rero turasenga tukabihagarika, suko duhagarika ko utazopfa ubuzima bwawe bwose, ariko rero umunsi wawe gupfa niwagira akabari uzopfa. Ego, kuko igihe cyawe cyo gupfa nikiragera. Ego, sinzi ko wemeranya nanje. Nimba wemeranya nanje vuga uti amena. Igihe cyawe cyo gupfa nikiragera, vuga uti amena. Vuga uti amena nimba hataragera kupfa. Vuga uti amena. Ego, mugabo nimba hamaze kugera reka kuvuga amena ntaco. Ariko rero ndizera ko nawe wumva ko igihe cyawe kitaragera cyo gupfa. Ndagwaye kaze rero ku munsi wejo kugira ngo tugusengere. Twama dufise ibikorane by'amabiba mu ntango z'ukwezi, mu ntango z'ukwezi kwa11 rero tuzogira ikorane tariki 7 ni samedi ya mbere y'ukwezi, igikorane cyo guhura n'Imana. Hamwe uvugana n'Imana ibizoba muri uko kwezi, ugahura n'Imana. Guhura n'Imana bizoba itariki 7 z'ukwa 11. Mbaye ndabikumenyesha muri iki gihe kugira ngo ubimenyere. Ni tariki 7 isaha 2 zo mu gitondo z'ukwezi kwa 11. Ndagwaye kaze kugira ngo tuze tuvugane, Imana izivugane nawe, nawe uzuvugane n'Imana kubijanye n'ukwezi kose kwa 11. Ariko ubu naho ndagwaye kaze kugira ngo uze tugusengere, kugira ngo impfu zamaziba mu mpera z'umwaka nize zibe mu muryango wawe, nize zibe ni wawe mu buzima bwawe, bize bigende neza. Izo ngwara ziguma ziguhiga, ivyo bibazo biguma biguhiga, ibinabiriya biguma bikubuza amahoro,
kaze rero ku munsi wejo kugira ngo tugusengere. Reka ndaguhe umwanya wo kumva zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu akora, sintahe zose oya ni zimwe mu ntahe Yesu akora ibikomeye byinshi cyane n'ibihambaye n'ibitangaza mu ishengo rya Hope Church. Ndaguhaye kaze rero kugira ngo uzobe nawe mubazogirirwa neza, ego cyane. Yesu akugirire neza, Yesu agutabare, akube hafi. Reka inyuma y'izi ntahe rero Pastor Jackson NKESHIMANA cangaruka muri studio kugira ngo tubandanye tuyaga. Yesu abahezagire. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi. Ivyo ndabivuga kubera ndiko ndashingira intahe Imana kubera nakiriye ngaha ayo. Ibibazo byose nari mfise navyo nga ku munsi wa gatatu ngwaye. Uno munsi ndashima Imana, nahora njo makiza misi yose. Uno munsi ndashima Imana ko nkomeye. Tukomere Imana amashi kandi. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Mpagaze ngaha nshimira Imana, ni keshi nama nagwaye, hama nkaza ngaha mu masengesho mukasengera ngakira. Hanyuma ikindi nagiye muri wakarede kwivuza, banyandikira ibipimo by'ibihumbi 26. Ndavuga ati ibi bipimo ntavyo nzokora kuko nta mahera mfise. Twari twicaranye n'umudamu duhuriye kwa muganga, aravuga ati madamu ni byiza ibyo bipimo kubikoresha. Ndavuga nta mahera mfise. Cyavuga ati reka ndaguha ibihumbi 10 ndaguterere kugira ngo ibyo bipimo uzobikoresha. Ndavuga ati mpanze kuyabika nina yaronka yandi nzobikoresha. Ngo kwanza nsubiza ibyo bihumbi 10. Ngo tora amahera ndayakurihire yose. Ngo uzugende ukoresha ibyo bipimo ngo kugira ngo ngurabe yuko hari kibazo wowe ufise ngo hanyuma ufate imiti. Ayo mahera arayandihira ndagenda ndakoresha ibyo bipimo. Hamangirirwa n'ubuntu nasanze atangwa ririmo. Rero ibyo ndabishimira Imana nubwo atacu mfise no yiha. Nukuri Imana ihabwa icyubahiro cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Nanje mpagaze ngaha nje gushima kuwa gatandatu nari ngaha Pasteur yarasenga nanje nkumva uruntu ruzibura gute yo nkumva wapi nkumva umugongo nkumva mu rubavu mu gusenga ngaheba ngakurura amarira byanse nukuri nagize ngo shike muhira narajyana itiroga Mana rimwe ngira ngo ridasanzwe mu nzu yanje haratekaniwe neza ndaryama nukuri ndashima kuko Pasteur yasenze nanje nkumva bya bisonga byose byaheze. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kandi. Nanje mpagaze hano ngomba gushima Imana. Rero nongeye gushima Imana kuba ndi muzima kuko muri 2011 itariki 20 z'ukumunani narigeze kugira isanganya. Twari abantu 9 muri abo 9 nta numwe yahavuye no wari mundi wanje yarapfuye. Yesu nashimwe. Kuko nafiyonyotse amagufa yo ngaha afise indamunda. Ndatobokagurika ngaha no ngaha imitsi yo ngaha iracika. Yesu nashimwe. Ndiko shimira Imana ko bigikunda ko mpagarara. Ndiko shimira Imana ko bikunda ko ntambuka. Yesu nashimwe. Niwiyumvire kuva mu bantu 9 kandi n'uri mundi wawe akagenda. Yesu nashimwe. Rero shimira Imana ko yemera kuba nkigenda ngihagaze. Shimira Imana ko byo babigikunda ko nkiyivuga. Byo naje ngaha anye ndamaze igihe mugabo ntawapfa mbaza ngo waje ryari. Yesu nashimwe. Naje ngaha mugabo bidakunda ko ushobora kugira gutya anya. Ntibyakunda kuko nari ngwaye mu mave. Yesu nashimwe. Kandi wari umutwaro unduhije cyane. Wari umutwaro unduhije kandi unduhije ubugira kandi. Ndashika ngaho ikintu nasengeye ubwa mbere ndabwira Imana nti Imana fise ingwara zibiri ni wazinkiza nanje nzohagarara ndagushime kandi nzogukorera ataburyarya. Yesu nashimwe. Rero sinokubwira ati nanyowe mutumeze gute kugira ngo ayo mavakire ntavyo nzi kuko nisanze shobora kwicara hama ngahaguruka. Yesu nashimwe. Sinzi uko byagenze ntabwo bimbaza. Yesu nashimwe. Niya kabiri nuko ntaraja kwipimisha nibaza ko ndi muzima. Nari mfite hepatite. Yesu nashimwe. Nari mfite hepatite muganda amaze kuronka indoto zimbwira ko ndi muzima. Yesu nashimwe. Imana yo mu ijuru nihabwa icubahiro namwe muvyumve nuko. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Ndabambije mu izina ry'Umwami Yesu. Je nkunda kuvuga
mfise ngomba gushima Imana ku ngwara nayo mfise nk'imyaka ishika nka 15 je nakuriye mu rushengero rw'umukozi w'Imana muzaheruka guhera yitwa Mutumishi aho mu Kinama abandi bakabasengera bagakira nkavuga none Mana nanje nigikine wana narakoze iyi ngwara ntazi bambwira mugaje ntabona sishobije kwa muganga bandine bayibona ubwo umukozi w'Imana kandi iyi ngwara urayifise nanje njyamye ntasenze nkayumva cyane abandi mwibarara ndiko ndagenda nkayiyumvamwo nkavuga none Mana iki kintu nigiki bakakimbwira icari cyo ariko nkumva mbuze amahoro sinjya naho ndavyumvise nkavuga none Mana jewe nigiki nakoze ndaho baguma numva ku radio umukozi w'Imana nkipfuza kumubona nkavuga none jinze ndamubone gute bakambwira genda kwa naka urakira ntagenda bikanga genda kwaje mu kiya cyumba cy'amasengesho urakira bikanga ndavuga basi nta kundi nyamba ari bwo rwanje ndapfa turimuka nja kwa mwitenga ndahamaze umwaka sinasuye gusenga mu Kinama naciye mpeba ndigumiraho nigumira uku no muri shengero simbwira nigumira uku nakare sindakira reka ndabihebe sinzi umunsi nugura telefone ndumviriza ndavuga ko ndamuzi mu Kigobe yageze ngaho mu Gikoma oya nadirisi nyamuri n'ubunya kamiyongi inje ngeze ku kaburimbo ndabaza nkishika gusa ku muryango niyumviriye ko ndamubonye ndumva ko menga aragishinguye kiramvuyemo naguruko ndinjira ndasenga naciye nguma niyumvira ati ibyo byose byaheze uvuga ati reka rero nanje umusinjyane ntasenze navyumvise nzoshamira ko byaheze njane njyanira sinsenge uvuga ati okay nikanguvuga none ko navyumva ariko bizoza uko njyane sinsenge none ko navyumva ndavuga ati oya nanje hajya nyene ngwaye nagwaye nzogenda bimashe ikanezereye nasanze ijambo ry'Imana riko aravuga numva ko menga riko aravuga ubuzima bwacu numva ko menga riko aravuga nka famille yanje nk'ibintu noba nabaye nko mu rushengero bangira ati mwebwe uku jambo ati Imana ishimwe kwije ndabishimiye Imana hanyuma hari bisigaye kijya cyakuyeho bijya nicyo gizoheza ibindi nacyo mfise ntanga ariko ndazi ko ari umunsi Imana bampere umugisha Nizere ko izi nahe zigize icyo zigufashije izi ni zimwe mu nahe sinahe zose z'ivyo Yesu yakoze mu shengo rya Hope Church. Yesu ariko arakorera byinshi cyane mu shengo rya Hope Church, izo ni zimwe mu nahe sinahe zose oya sini cya kabiri cyangwa icumi ni nyinshi cyane z'ivyo Yesu ariko arakora mu shengo rya Hope Church. Nawe turagwaye kaze, nawe Yesu akugirire neza, nawe Yesu akwiteho, nawe Yesu akubabare. Yesu arakeneye kukugirira neza, Yesu arakeneye kuba hafi yawe, Yesu arakeneye ko yoguha inyishu y'ibibazo byawe. Nuko gusa nawe umenga uri kurasamara ntuko urabona iby'ubuzima bwawe. Hari gihe usanga uri kuritwararika ibindi bitajanye n'ubuzima bwawe, ariko ibijanye n'ubuzima bwawe ugasanga uri kuravyibagira. Ego Yesu arakeneye ko yogukiza iyo ngwara, Yesu arakeneye ko yoguha inyishu y'ico kibazo cyawe, ariko wowe uri kurisamaza ukuntu. Reka ndakubwire kaze ku munsi w'ejo, nawe usengerwe. Kaze ku munsi w'ejo nawe usengerwe. Dusengera abantu ku buntu atana kimwe tubasavye, nta ni faranga na rimwe tubasaba, nta ni kintu na kimwe tubasaba, nta niki cyangwa ikiri tubasaba, turabasengera ku buntu. Kandi tuko turabinginga ko mwoza tubasengere nkuko dusengera abandi nabo bakagirirwa neza, nawe wogirirwa neza, nawe utabarwa, nawe Imana yo kwishura. Ego kaze ku munsi w'ejo tuma dufise amiga 3. Amiga ya mbere atangura isaha 2, amiga ya kabiri agatangura isaha 4 n'iminota 45, amiga ya gatatu agatangura isaha 10. Ndagwaye kaze rero nawe kugira ngo Yesu akwiteho, Yesu akugire neza. Ntihagoye ni mucara magahe urenganye ibarabara rya 11 aho mabisi asanzwe akatira, ucuja kwibarabara rikurikira biti rya 12, abandi bakagihita imbaho kuko hariho aho badandariza imbaho hanini cyane, abandi nabo bakahita ku mabeni, ibarabara ry'amabeni ko amabeni menshi arakunze kuhaca. Uginjiyemo gusijyo barabara ucubona urusengero ruri muri clôture, hariho portail ya bleu.
ndagwaye kaze rero ku munsi wejo nawe ntuzutangwe kandi uzushike kare kugira ngo ntuburi ibibanza byo kwicaramo kuko abantu benshi cyane bariko barafashwa bariko baratabarwa kandi ufashe bus biroroshe ufashe taxi biroroshe canke bajaji canke ikindi cyose kishobora kunguruza kuko abataximene benshi barahazi kuba mabahazanye abantu benshi cyane kandi bakabatahana batabawe rero nawe turagwaye kaze kugira ngo nawe ugirirwe neza menya neza ko tuko turiga muri ukwezi kwa 10 tuko turiga ikintu gikomeye cyane urazi ko abantu benshi batabizi ko mu mpera z'umwaka abantu benshi barapfa mu mpera z'umwaka usanga ari amaksida abariyo impfu nyinshi rero turiko turiga impamvu ki zituma abantu benshi bapfa mu mpera z'umwaka kandi tukaca tukabihagarika hari abantu bavuga ati urupfu ntushobora kuruhagarika urupfu reka ndakubwire urupfu ni ikintu cumva ijambo ry'Imana rivuga ngo urupfu tuzorubwira ngo warupfuwe ngo uruboyi rwawe ruri hehe hari n'ikindi gihe uzamva ngo urupfu rutaraza ngo be uriteguye nuvuga ko urupfu ruragenda rukaza ahantu kandi yaduhaye ubasha hejuru y'ibintu byose turafise ubasha bwo guhagarika urupfu ruje mu gihe kitari cyo burya umuntu wese ari kure kuzopfa mu gihe azoba ataraza ariko umuntu wese apfa mu gihe kigeze izi mfu rero zikunze kuba mu minsi ya nyuma y'umwaka ni imfu ziza zakozwe n'abana b'abantu imfu ziza zikozwe n'abana b'abantu rero zijya zikozwe n'abana b'abantu ntiziba zarungitswe n'uhoraho ntiziba zirungitswe n'uhoraho kandi abarundi benshi barabizi ko ari abantu bapfa usanga agapfa mu gatapfuye ukazamva ngo akoreshwa hanaka ivyo murabizi abarundi benshi barabizi abakiraho barabizi cyane izo mfu turazihagarika umuntu azopfe ku munsi we hageze kandi hageze murazi ko Imana ivuga imyaka y'umwana w'umuntu hari imyaka utegereza kuzoshitsa hari ikirundi kivuga ngo gukenyuka ntubure kure kukenyuka turasenga kugira ngo ntukenyuke ari gihe ushobora kuvyumva nabi niduhagarika urupfu Imana yateguye mugabo nabwo nyene turasaba Imana ko yo bihagarika bigakunda ko Imana irahagarika ibuka Ezekiya Imana yarahagaritse imongera imyaka 15 nawe Imana irashobora kongereza ikiringo cyo kubaho cyane izo ngwara mubona ziza mukabona ziza ari nyinshi cyane z'urusukirane zikaba zigomba kwica umuntu kandi ari ingwara itategerezwa kumwica ibuka Yesu abwira Maria na Marita ati ingwara siyo kumwica iyi ngwara siyo kumwica hari ingwara zo kwica hari n'ingwara zitari zo kwica mbwa ukazobona umuntu arapfuye kandi yani ingwara itarikwiye kumwica yari yo kugira ngo Imana yiheshe icubahiro ariko ukazobona umuntu arapfuye ukazobona uwa waragiye ukazobona wewe ubwawe urapfuye hari igihe umuntu avuze urupfu abantu bumva umengana ibintu biba ku bandi bantu bidashobora kuba kuri we menya yuko abo bose bapfa imbere yuko bapfa bari bazima nkuko nawe uri muzima uno munsi umva bimeze neza ariko urupfu gasanga ruko radodora rukeneye ko gwinjira rukagomba ko igwinjira kandi rukinjira mu gihe kitari cyarwo hari igihe cyo gupfa nivyo hari igihe cyo kuvuka nivyo mugabe igihe cyawe cyo gupfa siki nimba wizera ko igihe cyawe cyo gupfa atari ikivuga uti amen mugabo nimba wizera ko uza gupfa muri iyi ndwi canke muri uko kwezi je ntumbaze ariko uko kwezi si ukwezi kwawe ko gupfa uyu mwaka si umwaka wawe gupfa oya kabisa abantu benshi bari kwaragira ingorane nyinshi cyane bagapfa mu mpera z'umwaka bapfuye impfu zidatahuritse kenshi uzahumva ngo impfu zikivunga ukazahumva ngo amaksida ukazahumva naka yapfuye atagwaye ukazahumva ngo naka bamuhayishano ukazahumva ngo naka byabaye ukuna kuriya no kubera iki byama biba mu mpera z'umwaka gusa kubera iki bikunze kuba mu mpera z'umwaka nivyo turiko turiga rero turagwaye kaze nawe ku munsi wejo uzoze Yesu akugirire neza uzoronka ko kanya ntiwisamareko tuze dusenge tugusengere kugira ngo izo mpfu ziza zitari mu gihe cyazo uko gukenyuka nukuvuga gukenyuka nugupfa hataragera ugapfa utarabona nabuzukuru ibaze nawe umuntu agapfa ataranabona nabuzukuru hari n'abapfa bataranavyara hari n'abapfa bataranagira na mariage hari n'abapfa bakiri hari n'abandi sigura ko umuntu amaze kuronka abuzukuru ari kuri gupfa oya ari kure gupfa igihe ciwe kigeze igihe cyo kitaragera ntapfe
ego bijya uzamva ngo umuntu ngo bamwishe ngo umuntu byabaye ukungu umuntu ngo bamuroze ngo umuntu ivyo byose biba bikozwe n'abadayimoni kandi ivyo byose bituma umuntu apfa igihe cyo kitaragera. Nuze rero ku munsi wejo twiga impamvu abantu bapfa imbere y'igihe, impamvu abantu bapfa mu mpera z'umwaka ari benshi. Ego nk'ubu urabona ko turi mu kwezi kw'icumi, abantu benshi bariteguriye kuzopfa kumbure mu kwezi kumwe mu mezi abiri. Oya vuga ati simpfa ati no bivuga ego ikwijambo ry'Imana yatubwiye ko tutazopfa ahubwo tuzobaho kugira ngo dushimangire ijambo ry'Uhoraho, dushimagize Imana. Egome wowe nuri mu bategerezwa gupfa hataragera. Oya uri mu bazopfa hageze, kandi ndiko ndabikubwira ukabifata minenerwe. Urashobora kuba ari ucugurira radio ukavuga ati none no hamenya gute? Reka ndahakubwiye ntihagoye, ni mu Cyaramagahe ku 12 cyangwa kwibaraba biti ry'imbaho, ni hafi y'uruzi Gikoma. Ubwi wa taxi wa moto wa bajaji wikinga n'wiki aragushikana byoroshe. Ego cyane cyane ufashe bus muri ville uvuye nk'ahantu kure, ufashe bus muri ville ubibwira aho igushikana ama bus ikatira ku 11 uca utambuka iparcelle nka zingahe ugashikira ibarabara rya 12 ucujinjiramo ni barabara biti ry'imbaho ucujinjiramo kijinjiramo ucubona urusengero rurerure gutya ruri muri clôture hariho portail ya bleu. Dagwaye kaze rero ku munsi wejo ntiwisamare ko ubuzima burazimvye, ntiwisamare ko ubuzima burazimvye, ntiwisamare ko ubuzima burazimvye. Kaze tugusengere wumvise abo Yesu ariko aragirira neza. Ega nawe Yesu yokugirira neza, ega nawe Yesu yogutabara, ega nawe Yesu yobana nawe. Ego Yesu arifuza ko yokugirira neza, Yesu arifuza ko yobana nawe, Yesu arifuza ko yogutabara bigishoboka. Hari impamvu zatumye ugurira radio uno mwanya. Ego muri ijoro warushoboye kuja kugurura izindi radio, ariko muri uno mwanya kuba ugurira radio Voix d'Espoir bisigura ko ari Imana igomba kumenya ya makuru kugira ngo ivyo byose biriko biraguhiga. Sinzi ko birashika ahubwo ari bigwara biratahuritse, ukazumva gifatira ku mugongo, gifatira ku maguru, gifatira ku menyo. Umuganga umwe akakubwira ngo ingwara ngo yitwa gutya, uwundi akakubwira ati wa muganga yarakubesha ahubwo yitwa gutya. Uyu muganga akakubwira ati ntuzo wigera unywa umuti, uzohora unywa amazi gusa, amazi menshi hama bizohera. Uwundi nakakubwira ati wowe yakubwiye iby'amazi menshi yakubeshe ahubwo fata uyu muti. Waja ku wundi nawe akakubwira ngo yango ahubwo ngo ategerezwa kuzohora ujya imboga gusa, ibintu by'amavuta vutureke. Uwundi atamavuta ni wirire atahuze ubwo uzoreka umunyu. Ugasanga bariko baragucanganya kubera iki iyo ngwara igumihindagurika. Suko abaganga batabyigiye ngo batabizi, oya baravyigiye barabizi, ariko hagera muri iyi ndwi yangwa ari gahinduka, wagera mu yindi ndwi yangwa ari gahinduka, si ya yindi ya kare. Ugiye kwa muganga buniyo yindi gezweho, nuvuga ko izigenda zihindagura, ugasanga ni ingwara ziri compliqué zidatahuritse, kumbe ni ingwara zakozwe n'abana b'abantu. Ego ni ingwara z'abadayimoni, ni satana bagomba gukora ibigiwe by'amangetengete meze uko nakuriya, bikaba bigomba ko mu kumisho w'umwaka uzoba wacikanye. Ariko ko wumvise no majambo ndagwaye kaze uzoze ku munsi wejo tuze tugusengere. Yesu aza gutabare, Yesu aza kugirire neza, Yesu aza kube hafi, uzobona igitangaza cawe. Ego urashobora kuba ugomba kubaza akabazo ukaba udatahuye ikintu canke kiriya. Ndagwi nimero zo mu protocole ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 0803 68 09 0803 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Yesu abandanya kugirira neza, Yesu akube hafi, Yesu akwitwararike. Reka ndagwe programme yo mishengo rya Church ingene imeze. Nuvuga ko misi yose kuwa kabiri no kuwa kane guhera saa 11 kugeza saa 12 twama dufise amasengesho adasanzwe isaha imwe na Yesu, aho dusengera imitwaro itandukanye, tukanabohoza ababoshwe, tugasengera abafise imitwaro ikomakomeye n'isanzwe nayo nyine turayisengera. Kwa gatatu mu gatondo isaha 2 twama dufise amasengesho yo ku Karago.
ego isaha 2 niho utegereza kuba washitse ariko tugara umuryango saa 3 tugaye umuryango ntiture kuri urundi yinjira ko tuba twatanguye ibikorwa biriko birinjiramo neza nukuvuga ko dusengera abantu batandukanye bafise imitwaro itandukanye kandi benshi barabohoka muri ayo masengesho y'ukarago n'amasengesho ya afise inkomezi z'Imana kandi twama tubonamo ibitangaza byinshi cyane ego kwa Mungu rero twama dufise amiga 3 amiga ya mbere atangura isaha 2 amiga agira kabiri agatangura isaha 4:45 amiga agira gatatu akaba isaha 10 zuzuye neza ndagwaye kaze rero muri iyo programme kugira ngo nawe ugirirwe neza kugira ngo nawe utabarwe kugira ngo nawe Yesu akwibuke erega nawe Yesu yo kwishura abo bose bishuwe ni bafise amaraso atukura nka yiwawe none ko bereke utokwishurwa nawe Yesu agomba kugirire neza impamvu mumvirije radio no mwanya kugira ngo utabarwe nawe kugira ngo nawe Yesu akugirire neza ego kabisa ego vraiment nawe Yesu yo gutabara ndakwibutse inimero zo mu protocole ko ari 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 ego urashobora no kuba ugomba kubona n'umukozi w'Imana kugira ngo usengegwe urashobora kuba ugomba kubona n'umukozi w'Imana kugira ngo usengegwe woca uhamagara kuri izo nimero nyene kugira ngo bagushire kuri programme ego woca uhamagara kuri izo nimero nyene kugira ngo bagushire kuri programme urashobora kuba ukeneye ko usengegwa wewe ku giti cyawe by'umwihariko ukavuga ati je ndakeneye kubana n'umukozi w'Imana ngo nsengerwe ndafise ikintu ngomba ko ndamubwira ndafise ikintu ngomba ko anyakira tuvugane ego uca uvuga no protocole nyene kugira ngo agushire ku rutonde kugira ngo usengegwe biraba byiza cyane kandi byo gufasha cyane ndagwaye kaze cyane ndakwifurije rero kugira ijoro ryiza ijoro ry'umugisha ijoro ryo kwitabwaho n'Imana ijoro ryuko Imana nawe ibana nawe ivugana nawe ejo uzinduke uza gusenga muri Hope Church ni mu Cyaramagahahe ego kujya 12 kwibara bita igimbaho ndagwaye kaze cyane niwisamareko iri joro kubera ijoro ryiza vuguti amena urota Imana vuguti amena ibibazo ntibisure kandi kugaruka mu izina rya Yesu vuguti amena Imana ikugendere muri ijoro Imana ivugane nawe urota inzozi nziza uzuravuga ati amena bya bindi byo gukangagurika bihagarare mu izina rya Yesu bya bindi byo kurota nabi bihagarare mu izina rya Yesu bya bindi byo kurota bapfuye bihagarare mu izina rya Yesu iri joro likubera ijoro ry'umugisha ijoro ry'akataraboneka ego ukingirwe n'Imana urugo rwawe rumere neza iri joro urugo rwawe ibe neza kabisa ego cyane Yesu aguhezagire mwari kumwe na Pastor Jackson NKESHIMANA wo mishengero rya Hope Church ni mu Cyaramagahahe kujya 12 abandi bakahita kumbaho abandi bakahita kujya mabeni Yesu akugiye neza nizere rero ko ku munsi wejo naho woba uva kure umunsi wejo uzokwinanata uzoze kugira ngo utabarwe ku munsi wejo isaha 2 canke isaha 4:45 canke isaha 10 zo kumuhingamo bivana n'umwanya wawe ndagwaye kaze kwa kane rero kwa kane twama dufise amasengesho y'isaha imwe hamwe no kwa kabiri naho nyene ndagutumiye kugira ngo ntuzubure kuza isaha 11 gushika saa 12 muraza amasengesho singoma ngo abe menshi cyane mugabo uribuka ko isengesho rya Elia ryamaze umwanya muto mugabo ryaratibuye umuriro uzoze mu isaha imwe yonyene uzobona igitangaza cawe kwa kabiri no kwa kane twama dusenga isaha 11 gushika isaha 12 aho nyene mu Cyaramagahahe ego kabisa ndagwaye kaze twama dufise amasengesho mu gatondo ku bantu baba hafi yahajya ndagwaye kaze uzoruzindukana na Yesu n'amasengesho yitwa zindukana na Yesu ego n'amasengesho meza cyane twama tuyagira kuva kwa mbere gushika kwa gatanu isaha 12 zo mu gitondo gushika saa moya ukaca wigira mu mirimo yawe ndagwaye kaze kugira ngo uzubone igitangaza c'Imana witwararikwe n'Imana Imana ikugire neza nibibagire ko twama dufise amasengesho y'ukarago yo kwa gatatu duhera amasaa 2 mugabo saa 3 tukaba twugaye ntihagire uwundi yinjira ko tuba turiyegereza Imana gushika isaha 7 ibitangaza byo byakoretse bari byinshi cyane intaye ziba zihari ziba ari nyinshi cyane ndagwaye kaze muri izo programme zose kugira ngo Yesu akugire neza ijoro ryiza Yesu abane nawe murakoze cyane Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church impumyi zirahumuka ibifamatu birumva abatabona barabona abatavyara baravyara mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church Hope Church ikorera mu Cyaramagahahe
wururutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Woburusha woburemerewe wowe ufise ibibazo waburiye inyishu wowe ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe wowe ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson NKESHIMANA wowe mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.